mwabajije ikijanye n'ibi irivumwe ry'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane. Iki niki kiri kibazo mu Burundi. Je ku bwangingo mba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye. Ndi Jonas Sindayihebura, jewe nize mu Université y'u Burundi, nize histoire. Narakoze akazi ko mu biro by'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, ndi mu conseil muri presse et communication. Hanyuma nakoranye n'umunsi ntajyamira, ndakorana na nyene cubahiro Sylvestre Ntibantunganya gushika nta mpunge muri igihugu ca Denmark. Ndafise rero uburyo novuga ingene twakora muri ico gisata bare baratujeje. Umukuru w'igihugu akwiye gusubiza amaso neza agaciro ijisho mu bantu bamwegereye bamuhanura, mu bantu b'abahanuzi biwe, muri ya migwi no kwita think tank n'indi hari mu Burundi, abantu batekerereza igihugu, ubwonko bw'igihugu acishe mu ijisho by'ukuri arabe ko bihagaze neza, kuko nk'abanyagihugu b'u Burundi twebwe abarundi ntidushobora kunezererwa tubona ko hari utuntu tuguma ducafuza igihugu, dutuma igihugu cacu kigira isura itameze neza imbere y'ibindi bihugu, mbere no ku rwego mpuzamahanga. Murakoze. Communication ni service isaba abantu b'abahinga benshi, sumuhinga umwe, bisaba abajournaliste, birasaba abahistorien, birasaba abantu bavuga indimi zitandukanye. Abo bose bakicara hamwe bakadiskita, umwe mu byashoboye agashira ngaho, hanyuma ivyo bashoboye bagashira ngaho, bakongera bakabiha les conseillers principaux. Les conseillers principaux urumva mu buryo president aza kwicara ari ahantu asanga hateguwe ibibazo vyiwe vyateguwe atantamba minimi irimo. Oko babarakora babaza nyabura kotonekara kotaraza orero muramwumva yari nyina ngo yawewe. Anshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe ryanyu ribicishije kuri Radio Réveil la Voix de la Justice. Twongeye kubaramutsa, twongera tubana ikaze mu kiganiro ca mbere gitangura umwaka w'2024, aho uno munsi kwigenekezo rya kabiri ukwezi kwa mbere umwaka w'2024 tugiye kugaruka ku kiganiro cashikirijwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, ikiganiro camuhuje n'abene gihugu kwigenekezo rya 29 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2023 dusozeje hari mu ntara ya Cankuzo. Tuza kugaruka ahaniniya ku kibazo gisa n'ikimo kiratera impari kuri abana bariya, ndetse n'itangazamakuru mpuzamakungu rikaba risa n'ryavyivanzemwo ku kibazo kijanye n'abahuza ibitsina babisangiye, cyane cyane ku nyishu yatanzwe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri iki kiganiro twikoze kubatumire babiri. Uwa mbere ni Ndayizeye Felix, akaba ari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa kabiri akaba ari Sindayihebura Jonas, akaba ari mu gihugu ca Denmark. Ko nk'umwe mu bakoze mu biro bijejwe gutuma tumanaka amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, hari ku ntwaro ya nyakwigendera Melchior Ndadaye, reka tugiriye ko tubaha ijambo bidondora bamwe baradukurikirana, hanyuma tubone kwinjira mu kiganiro nyezina. Atwara ati mbega amajonjo muhangwa n'ikirimba n'intara yatwa. Turahera kwa Jonas muri Denmark. Mutama Jonas, sinzi uko mutwumva. Yego ndabumva neza cyane. Ikaze mu kiganiro, wongere uramutse abarimo baradukurikirana, ndetse ugire ko unidondo kugira bamenye ubateramishije uwariho. Mwaramutse Bwana Deo, ayema niyo nshuti yacu iri muri Amerika. Ego. Ndi Jonas Sindayihebura,
jewe nize mu universite y'Uburundi nize histoire narakoze akazi ko mu biro by'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ndi conseiller muri presse et communication hanyuma nakoranye n'umunsi ndajyamira ndakorana na nyine cubahiro Sylvestre ntibantunganya gushika mbungiye muri igihugu ca Denmark ndafise rero ubuyo novuga ingene twakora muri ico gisata bare baratujeje. Urakoze cyane. Uwundi mutumire dufise ni Ndayizeye Felix ramutsa barimo baradukurikirana ugire kunani dondora bamenye uwo dutera manywari. Yego urakoze cyane bwana Deo, tubashimira kuba mwadutumiye mu kiganiro canyu. Nkuko mwatanguye mubivuga, sina ni Ndayizeye Felix, nkaba ntuye mu gihugu ca Leta z'Ubumwe Amerika, ariko kandi nkaba ndi umwene gihugu w'i Burundi, umva byose mvise ubwene gihugu hose habiri. Urabane kuri uwo mwidondoro utanze. Reka tuce tugira ko nk'umugi w'igisahira ijwe mwamaze kuryumva ryuremesheje kino kiganiro ni Prophet Deo kubwa Renape Burundi. Aya ni gihugu natwara cyose icyo cyose kibekwa. Igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023 no mwaka dusozeje mu ntara ya Cankuzo. Umukuru w'igihugu yarabajijwe ku kibazo kijanye n'abahuza ibitsina babisangiye inyuma y'asohowe na Vatikano igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 12 umwaka w'2023 byasaba ko ishengero katolika ryohezagira abahuje ibitsina. Bamwe n'abandi bagiye bavyakira gutandukanye. Umukuru w'igihugu muri ico kibazo bakimubajije we yishuye yuko abahuza ibitsina babisangiye yuko boshwe muri stade bagategwa amabuye. Turahera kwa Ndayizeye Felix we wumvise inyishu umukuru w'igihugu yatanze, we wisigize mu kibanza cyo kumva yuko nawe wari gutanga inyishu yatanze, wakiriye gute inyishu yahaye abene gihugu? Murakoze cyane bwana Deo ku kibazo cyanyu mumbajije. Byukuri kijya kibazo cazanye discussion nyinshi cyane impari cyane ivyiyumviro bitandukanye ku rwego mpuzamahanga, kuko turavye ivyo twagiye dukurikirana ku mbuga nkoranyambaga z'abarundi bonyene bavuze n'abari hanze baratereye mu majwi mu buryo butandukanye, kanatsinda no ku maradiyo akomakomeye nka za France 24. Dukurikiranye twarabonye ukuntu bagerageje gutanga ibiganiro babikritika canke batanga ivyiyumviro bitandukanye. Ari kibazo cakurikiwe n'abarundi bonyene, ntabwo ari kibazo twakurikiye nk'abarundi twenyene, n'abanyamahanga nabo atari abarundi. Ni kibazo caba kuye hasi baravuga ibitari bike. Rero nkatwe nk'abene gihugu nk'abarundi mu vy'ukuri ntitworeka kubura ico tuvuga. Rero ndavye nko ku kibazo cawe umbajije ngo nkawe ngo uri mu kibanza c'umukuru w'igihugu ngo uwo kwishura gute, yuko wenda no duga rimwe na rimwe kuri ico kibazo, nuko no banza nkaraba tukihweza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga kuri ingingo canke ingingo zisa n'izikora ku ciyumviro nka kiriya. Turavye nk'akarorero ingingo ya 29 irabuza ko abanyagihugu twebwe abanyagihugu b'abarundi tudakwiye guhuza ibitsina, rirabuza abantu bahuza ibitsina babisangiye. N'ingingo imwe iri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ariko kandi uduze haruguru gatoyi ku ngingo ya 22 iravuga ko abene gihugu bose bafise uburenganzira bungana kandi atawukwiye gukumira uwundi. Dufatiye ku idini, kuvyerekeye ubumuga canke ingwara canke anomali yose n'ibindi hariho ingingo nyinshi zidondagurwa hajya, ariko muri bike birimwo nivyo mvuze.
ariko ababamwo ku isi nubwo atari bose babihuriza ko abahinga bamwe baremeza baravuga ko ishobora kuba ari anomali umuntu aba afise no kuvuga nk'akagwara ubumuga, ariko abandi bakemeza ko ari bwo buryo umuntu avukiramwo. Kubw'ibyo ni ikibazo umuntu nibaza ko atogenda aca urubanza rimwe na rimwe ngo ni kibi canke ngo ni ciza, kuko bivana n'uburyo umuntu abona ico kibazo. Ariko nkaje ngomvye kuvuga ku ruhande rw'iwanje nk'uko mwambajije no kivuga mfatiye ku rwego mpuzamakungu, uburyo cakigwa ku rwego mpuzamahanga. Shuriye mu mipaka y'u Burundi gusa ntasohotse u Burundi no hava nkwiriye nisunga gusa itegeko rya 29 ko uravye ku rwego mpuzamahanga nshobora kuba nocishura nisunze ingingo ya 22 yemeza ko abanyagihugu bose bagomba kubahirizwa mu butandukane bwabo. Uko twagerageje kudondagura ingingo zitandukanye, ariko rero nishyuye rimwe na rimwe ku kibazo wambajije nisunze n'ivyo nabanje kudondagura aho haruguru abantu babifata mu buryo butandukanye. No vuga ko ndi nk'umukuru w'igihugu nari kucishura fatiye ku buryo societe y'iwacu y'u Burundi ihagaze ku kibazo nk'ico. Kuri societe y'u Burundi uko imeze ni societe novuga y'abantu bemera Imana, y'abantu basenga, ni societe novuga abantu benshi n'abakristu ibice binini, kandi n'abatari abakristu barafise aho basenga, tukavuga nk'abisilamu. Uravye rero nk'ayo madini abiri bose ntabwo bemera ico kintu, kandi mu Burundi ntiturabona idini canke ishengero muri ayo madini abiri makuru ari Burundi arigera yemeza ikintu, kandi akaba ariyo madini agizwe n'umugwi munini w'abarundi. Kugira gatatu w'abarundi mugabo badafise aho begamiye mu bijanye n'ukwemera, nabo nyene mu vy'ukuri biragaragara ko mu karanga ku Burundi canke mu mico y'abarundi ivyo bintu nta murundi avyemera ngo abishire ku mugaragaro ngo abarundi tuvuge wenda muri iyo migwi itatu ngo harimwo umugwi n'umwe uvyemera. Ndi nk'umukuru w'igihugu bivanye nuko iyo migwi itatu nta mugwi n'umwe uvyemera, turigera tubona wibonekeza ngo haguruke uvyemeza. By'ukuri jewe nta mpamvu nari gushobora kucishura muri burya buryo, kuko nta kanimwe nkuko nabivuze irigera yibonekeza. Ari kuvuga nti ku kibazo mumbajije turacakora amatohoza mu Burundi, nitwabona hari abantu bafise ico kibazo tuzomanza tubegere turabe ko boba bari kuri gwa ruhande rwa babandi bavuga ko umuntu ashobora kuba afise ico kibazo biva kuri anomali canke ubugwayi, tukaraba ko vy'ukuri tugakora amatohoza tukabegera mu bugwaneza tukabafasha kandi mu cubahiro cabo, tukaraba ko ari ingorane boba baravukanye nka leta y'u Burundi hari ikintu twoshobora gukora kugira tubafashe bakire ibibazo. Dusanze naho kuri gwa ruhande rwa babandi nabo bavuga ko ariko umuntu avuka ameze, naco twoyicara nk'abarundi tukaraba uburyo tukigenza kugira wenda ntibibandanye biba propage mu Burundi gwaruka rugikura rugikomeye. Twovuga yuko batara ba affecte n'ico kibazo mugabo pourvike ico kibazo twokiganira kwanza tumaze kubona ko izoka zihari, kuko kugeza uno munsi mu Burundi je nta example canke karorero notanga ko abantu baribonekeza bakumugaragaro ko bari affected canke bamaze gukorwa ko na kijya kibazo. Je nk'umukuru w'igihugu ndiwe ariko niko mwambajije
numva no cishura murakoze. Urakoze cyane Felix kuiyo nyishu utanze. Reka imbere yuko tuja kwa Mutama Jonas kugira atubwire nk'umwe mu wakoze muri Bureau de Communication y'umukuru w'igihugu kurinda daye kira noneho yanakoze mu ntuzenya yawe nakuranye n'abapresident batandukanye kugira igice tuyagiye muri izo ngingo nyene uhejeje kudondagura mu ngingo ya 22 ivuga iti abene gihugu bose barangana imbere y'amategeko kandi akabakingira kumwe nta muntu numwe ashobora gukumira kubera amamuko yiwe ibara ry'uko bagwiwe ubwoko bwiwe igitsina ciwe ururira ukabayeho mu gihugu idini ryiwe ivyumviro nyamukuru vyiwe kuvyerekeye ubuzima canke intwaro y'igihugu canke kubera ubumuga canke kubera ko afise umugira wa sida canke yindi ngwara yariyo yose idakira. Aho tugarutse kuri kakandi wavuga ati akubumuga. Hama tugiye mu ngingo ya 29 nayo itubwira iti uburenganzira bwo kwabirana burubahirizwa cyo kimwe no kwitorera uwo mwabirana. Ukwabirana bishoboka iyo abashaka kwabirana bavyemereye atagahato. Akarongo kanyuma kavuga kati ukwabirana kw'abafise ibitsina bisa birabujijwe. Ndasubiramwo ukwabirana kw'abafise ibitsina bisa birabujijwe. Ibwizwa shingiro muri ryo bwirizwa rikuru risumba yandi mategeko yose. Mutama Jonas tugarutse iwawe wotubwira ese y'umukuru w'igihugu yishuyemwo kijya kibazo ukurikije uko mwakora mu biro bijejwe communication ku ntwaro z'abapresident mwagiye muradondagura we iyuza kuba uri mu bahanuzi w'umukuru w'igihugu we wibaza yuko ico kibazo ya mwari gutegekanya inyinshi yihe ni gute ubundi vyagenda igihe mwe mukiri muri ayo mabanga igihe hategekanijwe ibiganiro bene ivyo aho umukuru w'igihugu aza kwishura ku bibazo bitandukanye mwabitegura gute kugira mwirinde yuko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibitajanye Petro n'imbono y'igihugu ku bibazo bisanzwe bihari? Icambere novuga cambere umukuru w'igihugu cy'u Burundi umuntu asenga kandi mu buryo name nitegeza kuri bonane amagize yose yari habice byerekana yuko igihugu n'igihugu cy'abantu basenga kandi mukuru nyine cy'abantu mukuru w'igihugu maze kumana mu bice byinshi by'igihugu ariko arasenga ndamubona mu bihe ahantu henshi ariko arasenga no cyamvuga ndi aya makuru yerekeye abo bahuza ibitsina urumva namakuru ambaye kandi ategeza kwicarirwa kuko ndabona ko igihugu cy'iwacu hariho ibintu byinshi tukiri inyuma muri development turi inyuma donc turi development muri inyuma no mu bindi bibazo naho nyene turaba inyuma rero abantu bakora muri communication ico kibazo d'abord imbere yuko atanga conference de presse cyari kibazo d'abord kiri sensible kivugwa kandi no mu bundi cyavuzwe donc ico gihe cyose l'Africa yose isi yose yari cicayeko mu buryo nye bateza guhamagara abo muri communication nico kazi ijejwe d'abord irategura ibibazo baza kubaza umukuru w'igihugu nk'ico kibazo nticyatezwa guhara umukuru w'igihugu nawe nyene arakunda kuvyivugira nyene cyo baravuga ati ndabura abamfasha ko habuze abafasha nyene cyo bahera umukuru w'igihugu ico kibazo kiraba abantu benshi naje mbaye muri gihugu cha Denmark niho natangwe kubitahura nabonye ibintu byinshi by'aba homosexuel kandi baransobanura neza les psychologues barabimbwira kuko nye si ibintu umuntu yigira ni ibintu kamere k'umuntu ni ibintu umuntu aba yaravukanye nico gituma iwacu Burundi ikimuga nitugitahura kandi abavyeyi benshi ntibashaka kuvuga ko abafite abana bibimuga n'abantu banyegezwa urumva mu buryo rero ari nk'ikintu tabu kuba uri kimuga kitavuga kitatambuka urumva kitagira vyose mu Burundi ni biri mu bintu tutavuga tudashimbe kandi tudashamo kombe priorite
kuri ico kibazo rero uko navyibaza rero iyo groupe ya communication yateza gucicarira ikabiraba kuko isi ubunye ni ntoya kubera umuntu aronka amakuru hirya nino ikabaza ati none ikibazo cy'aba bantu bahuza ibitsina kandi ari bamwe bakabaza bagatohoza Uburundi kameme burafise abantu b'abapsikologe bahariya ju navuze ko turi inyuma mu majambere mugabo turafise abapsikologe batandukanye bigisha za kaminuza aho nyine i Burundi bakabegera bakabaza iki kibazo none mubona ari ingwara cyangwa mubona ari by'abantu bigira hanyuma bagaca baha inyishu perezida umva afise akora ibintu byinshi kandi ibyo byinshi akireyemo ababimufasha batiyahanye babifata ntibavyumve uko wewe wabisobanuye uko navyumvise yagiye kuri linye ya Bibiliya nkuko Bibiliya bayitwigishije muri Bibiliya mu Balewi igice ca 20 umurongo wa 13 no bavuga yuko abagabo bahuza ibitsina ngo babisangiye nk'abagore yuko bokwicwa kubera societe yagiye evoliwa nico gituma bajya bahuza ibitsina n'abantu bafise anomali donc bagwaye mu mutwe umwe akifata kome ari umugore kandi ari umugabo undi akifata kome akabona uwo mugabo wundi umengo n'umugore mbere ndagushiye ko nakandu nogereka ko je nakoze muri entreprise le patron wayo n'umugore wiwe uwo mugabo yifata kome bugore unamuravye twatumuraba tukume nabo twakwana benshi yinje uwo mugabo wana ko yifata rugore kandi ari umugabo urumva nico gituma rero ngaha prezida nukuri wewe ivyo yavuze ari mu nzira itomoye mugabo abahanuzi nibo nibaza yuko bataronse umwanya wo kwicara hanyuma ngo bamupreparire conference de presse. Mutama Jonas twabaza yuko iyo haza kuba inama benizo aho umukuru w'igihugu aza kuyaga n'abantu batandukanye canke mu ngenda za gufata twibaza yuko abahanuzi biwe bategeza kuba bagize briefing y'ibibazo d'actualité bibaza yuko bashobora kumubaza ko nko mu Burundi nk'ijya conference yabaye kwigenekezo rya 29 yabaye mu gihe hari ibibazo by'ibitoro vyavugwa hariho ibibazo by'ubutunzi vyemwe biravugwa hariho hivyo nyene vy'abantu zavyahuza ibitsina babisangiye vyemwe biravugwa hariho igitero cyagerutse kuba igenekerezo rya 22 rishira wa 2023 Kigarama umwaka wa 2023 mu Gatumba wibaza yuko ivyo vyari bitari bibazo bishitse abantu z'abahanuzi biwe bategeza kuba bicariye bakaronda n'inyishu zitomoye d'une manière diplomatique zari gutuma n'imiburiburi usanga umukuru ari mwarishuye ibibazo bihuriranye n'intuza n'intego y'igihugu. Mu byukuri equipe ya communication nico kintu ikora cyo guprepara conference de presse ya president kuko iyo president afise conference de presse bateza kwemvantoria ibibazo byose bishobora kubazwa president mugo hashobora kuba n'ikibazo usanga abantu basamaye batakibagije ndibuka kera iyo nk'umupresident nuko nyene cyubaro ndadaye yamaze igihe gitoya nibuka agiye muri Etats-Unis hariho equipe locale isigara irumviriza ikurikirana iradio zose zishoboka mu buryonye bamenya les activités bamubaza baraba hariho telefax baza kuraba ibintu by'agitwalite ugasanga baravuze ibintu by'ikawa urumva kuko yagiye nko mu ndege ntaba yabonye ibintu by'ikawa yateza kusharonka ibujumbasi bavuga ikawa byifashe kunuku ico kibazo ni cyaza umenye ingene ushuza kucifatamo communication ni service isaba abantu b'abahinga benshi sumuhinga umwe bisaba abajournaliste birasaba abahistorien birasaba abantu bavuga indimi zitandukanye abo bose bakicara hamwe bakadiskita umwe mu byashoboye agashira ngaho hanyuma ivyo bashoboye bagashira ngaho bakongera bakabiha les conseils principaux
les conseillers principaux urumva mu buryo perezida aza kwicara ari ahantu asanga hateguwe ibibazo vyiwe byateguwe atantamba minimi irimo. Okay, reka mbanze nsubire kandi kwa Ndayizeye Felix. Ndayizeye Felix, we wumvije uko yishuye kijya kibazo, ibaza yuko kuri intu za scène internationale canke mu bindi bintu za mu gisata ca diplomasi, ibaza yuko hari inyungu igihugu gishobora gutakaza kubera inyishu umukuru w'igihugu yatanze. Ego murakoze cyane bana Deo ku kibazo cyanyu. Mu by'ukuri aho kugeza amaso abarundi canke ku rwego n'abarundi bari nyuma y'igihugu, kijya kibazo kijanye n'abantu bahuza ibitsina babisangiye, ikibazo uno munsi ahisi igeze kiri ku rwego mpuzamahanga, kuko dufise uburorero bw'ibihugu byinshi bimaze kuba bihangana canke ibihugu bifise ingufu ku isi bikagomba kwagresa ibihugu bitoyi bikiri mu nzira y'amajambere cyane nk'ibihugu by'iwacu. Kuko mu by'ukuri kijya kibazo si ku Burundi honyene kibaye hakavugwa amajambo menshi, tumaze kubibona no ku bindi bihugu bere vyoba bisumba n'Uburundi mu bijanye n'iterambere, ukabona bariko barahangana navyo. Twarabibonye mu minsi irenganye muri Kenya, carigeze kuvugwa ikibazo nka kiriya, umukuru w'igihugu yagize ica kivuga ko no mu gihugu ca Uganda, igihugu mbere dusanzwe turi kumwe muri East Africa Community, ico kibazo muribuka ko cahabaye kandi havuzwe amajambo menshi ku rwego mpuzamahanga. Rero nk'uko mubajije, mu by'ukuri kijya n'ikibazo uno munsi ahisi igeze, nk'umuyobozi wari wose vyoba vyiza atanze inyishu iri ku rwego mpuzamahanga kuri diplomasi internationale. Uravye ingeni ihagaze kuri kijya kibazo, spesialema kuri kijya kibazo, ibibazo byinshi dufise biba bihanze igihugu, ushobora kwishura mu buryo runaka bikagira impact ku gihugu gusa. Mugabo no munsi hari ibibazo bihari usanga ari ibibazo iyo ucishuye nabi gishobora kwafekta na image canke isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga, bivanye nuko ico kibazo gifatwa. Uravye kuri image internationale ico kibazo kiba gifise. Rero nkuko mubajije, mu by'ukuri inyishu yatanze umukuru w'igihugu, kijya kibazo ntigishobora kwakirwa mu buryo bumwe ku rwego mpuzamahanga. Nico gituma abahanuzi biwe nk'uko umutumire mugenzanje muri Denmark hariya yabivuze, abahanuzi biwe bari kuba bize kijya kibazo, bakaraba inyishu ishobora gutangwa bataravye Uburundi gusa bwonyene, ariko baravye impact gishobora kugira, iyo nyishu impact ishobora kugira kuri ku rwego mpuzamahanga, kuri diplomasi internationale. Rero niko nibaza ko cari guhishurwa kijya kibazo. Hanini novuga abahanuzi nk'uko yabivuze umwubahwa hariya muri Denmark, kijya kibazo cari kuronderwa inyishu ifise impact positive ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi no ku rwego international. Tugerageje kukumva bari gushamwo ntuzenya khize bugasanga dufate nko bakacishura indirectement ku buryo intuzenya nka intérêt z'igihugu cy'u Burundi zitabamenase, uko nko mu byo nibaza umukuru w'igihugu nubwo yari gusa n'ugikwepa canke uko ndazi yuko uko biri kose Burundi nubwo yovuga ati abantu b'abantuzenya bahuza ibitsina babisangiye ntabo turabona, izo anomali ntazo turabona, ti reka turindire twabe yuko hazogira ababoneka hama tuzoronka umuti twitorera gutyo ntaze kugira intuzenya, kuko mu bisanzwe ari intuzenya ari inyishu ushobora gutanga ugasanga igize impact negative ku ntuzenya ku gihugu, kuko iconzi coco
ibi bihugu nubwo bamwe bavuga bati turavyamiriye kure dukurikije nk'amanuza amatangazo agiye arashikirizwa n'abantu zenyana baserukira Ecclesia Katolika umukuru w'igihugu uko ari kucisha uko ariko kose nta munyagihugu nta murundi ari guca uwo munsi ahera ngaho agatangwa kurondana umugabo agatangwa kurondana n'umugabo mugenzi we umukobwa akarondana n'umukobwa mugenzi we baza yuko ari ivyo ari ibintu umuntu yisunze bwizwa shingira ashobora no kugira intuzenya kuburizamwo ningeso umuntu ashaka kuburizamwo akurikije amategeko y'igihugu bitenze kuja ku rwego ntuzenya mpuzamakungu umuntu arinde kwerekana ahagaze biza gutuma dufate abana bariya baronka ivyitwazo byo kugira interpretation na ziriya kuko byaragaragaye neza yuko bujya mubaza kubaza ibibazo umukuru w'igihugu harimo ibibazo bimwe bimwe bibari vyatumwe n'abantu runaka bafise imvo runaka baje kubibaza gutega imitego reka mbanze nsubire kwa ntuzenya kwa Mutama Jonas kugira turabe yuko twoca dusozera n'ikiganiro Mutama Jonas ni giki uhanura equipe ijejwe kunuza communication canke abahanuzi b'umukuru w'igihugu kuburyo bene ivyo bishobora kugira ntuzenya impact ku ntuzenya ku gihugu vyoza bironke inyishu yo kuri vyo kuntuza ku rwego ntuza gwa diplomasi ihanitse ku buryo inyungu z'igihugu zibandanya zihagarariwe wona gomba n'intuzenya n'imico n'akaranga vy'igihugu bikabandanya bihagarariwe umuntu atenze kuja kwiteranya kuvuga bati les mecs qui donnent sont toujours au-dessus de celles qui reçoivent nibaza yuko uko biri kose nubwo bamwe ico kibazo bagishira mu bintu bijanye no gusaba imfashanyo n'ibikini bikavuga bati bine mu vyemeza tuzoba imfashanyo abani mutavyemeza nta mfashanyo muzoronka ni guto umukuru w'igihugu yikwishyura ico kibazo ku buryo nizo ntuza entere babikuramwo abasanzwe babirimwo Burundi ubandanya buzironka ariko kandi bataje kubangamira ibwizwa shingiro ndetse n'imico y'u Burundi. Oya mu byukuri equipe yo muri presse ndabona yuko kandi rafise ibikoresho bikwiye byo gukora. Imwe n'igeti wacu bafise vyose bafise internet bafise vyose kandi nibaza kuba umuhanuzi sukwicara umuntu uze mu biro nukwicara usoma uraba ibiva mu makuru usoma ibinyamakuru wumviza amaradio ibintu byose biba bigezweho uteza kuba uri ujana navyo onye bateza kucicarira ico kibazo bakacicarira okazu bumva ko batagishobora bagahamagara le conseiller principal kandi bari hajyanye bavuga tuti ikibazo umuntu aco kwishurwa guteke urumva kubera dusenga cyane urashobora gusanga ariho abantu bagati eka ikine kivuga ukonye mugabo ndabona yuko hariho ino eglise zihari mu Burundi ni nyinshi umva cyane ukurikije n'ivyavuzwe na papa bari kubaza position y'aba évêque kuko izindi eglise misanzwe ntaco davyo zibivuga ko mugabo byose vyavuzwe kuko bivuye i Vatikano no aba évêque nibaza yuko yari kwikonforma ku bintu by'aba évêque kuko umukuru wacu w'igihugu asenga mu katolike nibaza yuko aba presse yavuga ati none ahanye iki kibazo tukibwira abanyagihugu gute kuko abanyagihugu bose urumva hariho abadasenga n'abasenga mugabo abasenga kumbure hariho babitegera nabi aho rero cyo gituma mvuga ndi service za communication jewe n'ukuri nibaza ko zakoze nabi zatume ziha image igihugu mu bisanzwe mu byo president atategezwa kuvuga president we yavuze kome umukristo umva mugabo siko wari wese arafite sensibilité mugabo urumva hajya navuze ndasubiramo ndi hariho abantu mu Burundi bamugara ugasanga famille abimugaho mu gihugu biruze ni byinshi cyane mu buryonye n'abafasha bimuga batamenya n'ingene babifasha umva abo ba homosexuel nabo nyene ni bimuga mu bindi
bakomeye babiyumvira ko nawe nyine bariga amashuri urumva kandi twazi n'abandi kandi bitanezera abo baperezida n'akarondazi umuperezida waho muri Amerika iyo nshuti yanje ari Felix umwana nyene homosexuel cyo gituma kumva iyo equipe ya presse idashobora kumva ko hariho n'abandi baperezida bafise abana nk'abo urumva kutamenya kutiyenforma il faut ko biyenforma bakabaza ati none ikibazo ko nanga bimeze ukuye n'ahandi bimeze ukunye hanyuma bagatanga inyishu iri idakaze inyishu nyene iri hagati no hagati urumva iri hagati no hagati ko umuti wa byose ndwatorwa w'ico giti wizongorane zabo bantu ba homosexuel eho nibaza rero no hanyuma kwibazo byinshi mfata mutima by'igihugu batoca bicara boca bavyicarira bakama nabo nyene bafise ico bavuga kuko babazi yuko azavugira conference de presse rero itegurwa n'abantu bo muri service de communication bakurikije amakuru baba baronka isiera à travers le monde nico novuga kuri ico kibazo. Urakoze cyane Felix dusozera kino kiganiro nakaye kajambo wotekerera equipe de communication mu biro by'umukuru w'igihugu kubyo ubutaha batazosubira gukora erreur iza gukomprometa inyungu z'igihugu kuko bamwe na bamwe barimwe baratwumviza ashaka kuvuga bati none mwe mushigikiye abantu uza yabahuza ibitsina ibwizo shingiro ry'u Burundi ratomoye mu ngingo yaryo ya 29 twaza yuko ngaha atantuze nyatampari zihari kubasoma Bibiliya nabo twaza yuko abalewi igice ca 20 akarongo ka 13 karatomoye ahasigaye umuntu acakoresha ntuzenya common sense hama akamenya icakora atabangamiye amategeko y'igihugu. Felix ijambo ni gwawe. Murakoze kandi bwana Deo Norangiza mvuga ko ariko imbere yuko ndanarangiza reka tumanze turabe gatoyi. Ibihugu vy'iwacu hariho ikibazo novuga yuko ibihugu bimaze gutera imbere bidusuvya. Ikibazo c'umugwi usanga igihugu gifise w'abantu bari angaje canke bafise akazi ko kwiyumvira gusa. Ugasanga abo bantu n'umugwi runaka wo ujejwe kwiyumvira kwanaliza ibibazo ibi na biriya mbere ugasanga ni na ya migwi ishobora no kubona ikibazo kizoba imbere y'imyaka 5 kitaranaba abajejwe kwiyumvira nk'akarorero nko mu gihugu jewe ndimo uwo mugwi kenshi witwa think tank akaba ari abantu bajejwe kwiyumvirira igihugu ni nka servo y'igihugu ni nk'ubwonko bw'igihugu. Twebwe rero iwacu sinzi ko iyo migwi ibaho sindabizi kuko mu vy'ukuri uravye nka kijya kibazo n'uburyo gisigaye gifatwa kw'isi y'uno munsi hariho inyishu mbona kumenga yari gushobora gutangwa ntizane impari canke discussion turiko turabona uno munsi ku media. Ikindi kintu novuga hari n'abantu bashobora kubaza ikibazo kuko uravye igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu vraiment bidafise mu by'ukuri kidafise abantu baba homosexuel abagay lesbienne whatever twovuga ko ari presque pas nubwo boba bahari si babandi botuma umenga twovuga ngo vyacitse ngo hari gikuba cacitse. Hari umuntu ashobora kubaza ikibazo nk'ico mugabo muri we hariho abandi bantu bari nyuma yiwe asanzwe bazi ngo turazi impagararo ya president niyi n'umukatolike n'umuntu yemera Imana kuko twese turabibona ni ibintu mu by'ukuri kandi twishimira kuba bifise umupresident yicisha bugufi imbere y'Imana asenga Imana ariko barashobora guca bafatira kuri ico kintu kuko basanzwe bakizi bakamubaza ico kibazo kuko baba bazi ngo uko biri kose araza gutanga igishu iyi bya bindi natwe dushaka tuce tubishikako kuko turazi uno munsi hari abantu batanezerwa
iyo babona uburundi buriko butangura gusubukura imigenderanire myiza n'amakungu. Rero burya abantu bagashobora guca muri mu buryo butandukanye, bagaca mu ryahumye mu buryo uwo ari we wese adashobora kubona n'ingoga. Mugabo nka ya migwi twita aba think tank bahari b'igihugu biyumvirira igihugu, servo y'igihugu, udutego nka bene utwo duto bakaba batubonye. Uravye nko muri ino misi kino kibazo kije ukacushira ko nabijya bintu vya Red Tabara kijya gitero, nuvuga hari bitero bikogwa ku gihugu mu buryo bwinshi butandukanye. Ibitero bikogwa ku gihugu mu buryo buri economique nk'akarorero. Nk'ivyo bintu by'igitoro bisigaye bimeze gutyo mu Burundi, waraba ibihugu byose duhanye imbibe biri stable ku kibazo c'igitoro, mugabo waraba mu Burundi ukabona umenga ni kibazo kitoroshe, mugabo ugasanga hari amaboko y'abantu ari nyuma y'ico kibazo, bakeneye kudestabiliza igihugu, bakeneye kudestabiliza ekonomi y'u Burundi baciye ku gitoro, kuko bazi yuko igitoro ni umushinge ushobora kuraninga ekonomi y'igihugu nko kuri 80% canke kuri 70% ya ekonomi y'igihugu. Ibihugu mbere duhanye imbibe bishobora kurungika abantu bakarobinga canke bagakorompa abantu bari muri leta kugira bashobore kudestabiliza umukuru w'igihugu muri ekonomi, kugira umva iki caranse kudeta yaranse, ibi biranse, reka duce muri ibi. Rero ugasanga nkizo zose ivyo bibazo abantu bashobora kwibazisha, kandi tuzi ko mu Burundi ivyo bibazo by'abaresbienne n'abageyi gutyo atari ibintu twavuga ngo igikuba ngo cacitse mu Burundi, ivyo bintu birahari cyane, bakakibaza mugabo ari nk'igitero ivyiyumviro tutabona, mugabo kiza kudestabiliza, kiza kubandanya wa mugambi wabo wo guteza bagare canke gushamirana hagati y'u Burundi n'ibihugu byo mu mahanga biba byaramaze igihe kirekire bitumvikana n'u Burundi. Rero kuko haba hariho abantu banezerererwa iyo Uburundi butameze neza n'ivyo bihugu, bakinjira mu buryo butandukanye, bakinjirana n'ibitero, bakinjiza ibitero mu gihugu mu buryo butandukanye nka bene ubwo. Rero novuga ko mu vy'ukuri akajambo je no sezerera ko nuko umukuru w'igihugu akwiye gusubiza amaso neza, agaciro ijisho mu bantu bamwegereye bamuhanura, mu bantu b'abahanuzi biwe, muri ya migwi no kwita think tank nindi hari mu Burundi, abantu batekerereza igihugu, ubwonko bw'igihugu acishe mw'ijisho by'ukuri, arabe ko bihagaze neza, kuko nk'abanyagihugu b'u Burundi twebwe abarundi ntidushobora kunezererwa tubona ko hari utuntu tuguma ducafuza igihugu, dutuma igihugu cacu kigira isura itameze neza imbere y'ibindi bihugu, mbere no ku rwego mpuzamahanga. Urakoze cyane kuri uwo mwihwezo utanze. Twibaza yuko iki kiganiro abo biraba nicabashikira yuko bazokora ibibereye mu mwanya wavyo. Mutama Jonas, dusozera akajambo sozerera ko wotekera equipe chargée de la communication muri presidence y'igihugu nakahe? Ahubwo nibaza yuko byoba byiza ko bokora muri equipe, uwo n'igihe cy'iwacu naho twari mu magume twarakorana equipe, mu buryo nye bokwama bagira ibintu babikorera hamwe, apana kumwe akora ivyiwiwe, kandi ivyumva badategera bakabaza abandi ko abakonseye ni benshi hajya muri presidence, bakabafasha kugira ngo batorere inyishu ibe imwe idatuma abantu nkuko yo Felix abivuze, abantu bafata ukantu gatoya nko kuri iyo nyishu. Namenda bikwikana mu makuru y'abafaransa bavuga pide, umva mugabo urumva bizana intuze sinye negative ku gihugu, bamwe bagati badufasha kuko harimo no muri ibihugu byo mu Union Européenne
turazi abagabo n'abagore bo mu homosexuel ngore bamukoze ko ede nawe acahagarika rero mu bintu byose ico kintu n'ukuri abantu nibakorere hamwe a synergie bafashanwe urumva hanyuma pana kugira un travail il faut kugira un travail collectif un collectif urashobora kuba wewe uko wibaza hanyuma ubundi nabateko yibaza mugo muri hamwe mukadiskitra hamwe tuti iyi teme iri sensible ikibazo nicamuka kije kiza kwishurwa gute mu buyonye le president yomenya induze ingene aza kwishura ico kibazo kandi urabona nkuko uyu Felix yabivuze igihugu bagifatamo umva abansi ni benshi umva abashaka yuko igihugu cyacu gitera imbere ocogorore urumva nkuko yavuze ati ahandi bafise igitoro nayi wacu nta gitoro dufise mu buryo nk'abo bose abo bantu bashaka ati abantu mu igitoro gute bareko bahungabanya agateka kazi na muntu abo bantu baba lesbienne n'abahomo rero mu bundi nkuko yabivuze notre ami nta namwe ntibariga bimanifesta urumva no baba hari babigira engagete urumva mu buryo rero la presse ico kibazo no hanyuma no kubindi bibazo ko ni byinshi by'inkora mutima ni byinshi cyane irifo ko bama bicara hanyuma bakagira ikintu message bashikije president yego mu bisanzwe le president ku mugoroba aba arara afise amakuru yose aranga igihugu na premier ministre mu bintu byose hari biva muri presse hari biva mu maservice de renseignement ko bose ntibavoma mu masusa amwe bavoma mu masusa atandukanye mu bivyo byose biteza kuba le soir ataha muhira abisanga biza vyicayeho nuko nakube niko twabigenza niko twabikora le president ashika muhira asanga hariho journal yicaye ngaho ivuye muri ntuze muri presse communication yego niko navyibaza rero urakoze cyane kuri ako kajambo usozerereye ko bibwirwa benshi bikumva bene vyo abo biraba tubaza yuko bagiye guhinyanyura bagakora ibibereye kuko ico twovuga coco twa muri nape Burundi tuvuga yuko umukuru w'igihugu n'umuntu afise ntuzenya facette zibiri hariho we nk'umuntu wari we wese nkuko twovuga Prophet Deo hakaba n'umukuru w'igihugu aserukira image y'igihugu hari ivyo ashobora gushikiriza nkawe nk'umuntu naturel nk'uwari we wese nibindi ashobora kuvuga biri contre y'ivyo yiyumvira mugabiza guhagararira igihugu urumva yuko mwico gihe abo bantu z'abahanuzi biwe batabifashe nkama ngo bamenye ingene ibibazo bimwe cyane cyane nk'ivyo baza kubaza baje gutoboza gatugwara kugira bumve ati nakahagaze he kugira ngo akanyoni gakeneye kujya kandi wakakagiriza yuko kanukuru keke Uburundi n'igihugu ucamye kirondegwa n'abantu batari bake bipfuza kukidestabiliza mu buryo butandukanye urumva yuko kuba bo uyu cankuriya kubaza ikibazo runaka kugira baronka ivyo bogira ko nk'ibi bibazo vy'ivyo bitangwa gateka kazi na muntu n'ibindi ndazi yuko batabuze abarundi bateza kumenya yuko abo batabuze rero nukuraba bakabahange bakamenya ibibazo bimwe ingene babifata n'umuti babiha ingene ubumetse Utama Jonas tugukengurukire kuba wafashe akanya kawe ukaza kudusangiza ubunararibonye muri ico gisata kijanye n'ivya communication mu biro by'umukuru w'igihugu. Namwe murakoze kuba mwadushize muri iki kiganiro. Zano hanyuma ku bibazo bizoba bitumvikana umuntu muzombikorako soyez le bienvenu même la prochaine fois. Urakoze cyane ndayizeye Felix tubakengurukire cyane kwa mwafasha akanya mukaza kudusangiza insorongoro y'ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu n'ingene ryakiriwe mu bantu batandukanye hirya no hino kwisi. Ego murakoze bwana Deo mwakoze cyane kudutumira kandi twongera tubipfuriza n'umwaka mwiza ubere w'imigisha n'imigisha ku gihugu cacu cy'u Burundi ciza umwaka wa 2024 murakoze cyane.
akoze cyane dushimire namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango kugira mu mpera zacu uhoraho Imana abandanye kubazigama nayo ku bwacu turabike banuye naho ubutaha. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté. On pourra dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Faisons donc attention à toutes ces oppressions. Évitons la sanction de toutes les exactions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions. Et surtout évitons d'être l'air mouton. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis. États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et quand nous serons unis, Africa United, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté. Nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. Africa United, Africa United, Africa United.
pauvreté. Africa United, Africa United, Africa United. Et quand nous serons unis, Africa United, comme le Royaume-Uni. Évitons la sanction de toutes ces exactions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions. Et surtout évitons d'être les moutons. Africa United, Africa United, Africa United. Et quand nous serons unis, et quand nous serons unis, comme